Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro igitondo gishasha, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiza kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV, rusanzwe rukorera ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, harimwo za Facebook, za YouTube, za WhatsApp kuri page yacu na za TikTok kuri page yacu. Hanyuma rero nkaba ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Mwebwe bashasha mutari bwakurikirana amavideo yacu, kumbure mubonye video yitereramwo muca muraklikako, canke naho mwari mumaze gukurikirana ibiganiro byacu ariko mugabo mukaba mutari bwagire mukaba mutari bwavyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, twabasaba kudushigikira mugafyonda kuri sabone. Birafise inyungu idasanzwe kuko bizotuma amavideo yose dushirako muca muyaronka. Nk'ubu hariho amavideo menshi, wewe ari irya mbere ubonye video zacu, hariho amavideo arenga 1000 kuri runo rubuga utigeze ubona, ariko mugabe yaba wari wariyabonesheje ayo mavideo ubu yabona atangorane buri mwanya buri gihe. Gutyo hari inyigisho wahombye mugabo ubu utaba ugizene utaba ugihomba, hamwe wofyonda kuri sabone. Hanyuma natwe kuhande rw'iwacu urubuga bitwereka yuko rutera rukura, tukabona yuko tudatamba twirorera, dufise abo tuganira, abo dushikiriza bino biganiro byacu nk'ukwiyerekwa ryo mu mutima risanzwe riri. Imana yacu nidutabare. None rero twaratanguye ubuheruka amajambo twavuganye kumbure muri bino kurikanirwa bino biganiro, aho twavuganye ku biganiro biriko biravuga ku higo canke se abahirwe 8, intambwe 8 zinjiza umuntu mu kuba umuhirwe akwije vyangombwa mu bwami bwo mw'ijuru. Rero tumaze kurabira hamwe ibice bitatu, aho twabonye mu gice ca mbere yuko kondisiyo ya mbere n'ukumenya n'ukurokonesa n'ukwemerera Imana ubworo bwawe bwo mu mutima, ko ukenya Imana, ko ukeneye Imana, ko Imana ari ngombwa kandi ari nkenerwa mu buzima bwawe. Hanyuma bwa kabiri naho twabonye yuko iyindi ntambwe igira kabiri yinjiza umuntu mu kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru akwije vyangombwa, ari uko uyu muntu agira intuntu, atuntuzwa, ababazwa n'ivyaha vyamwigije kure y'Imana, ababazwa na bwa bworo bwa bukene yarokonesa muri ca gice ca mbere twabonye ibijanye n'ingene umuntu yemera yuko ari umworo mu mutima. Hanyuma mu gice ca gatatu naho twabonye yuko rero uyu muntu amaze kwemera yuko ari umworo mu gice ca mbere, hama mu gice ca kabiri agatunuzwa, akababazwa n'ivyaha n'ibyo bintu byose byamwigije kure y'Imana. Iri jambo ryo gutunura, iri jambo ryo kubabazwa n'ivyaha yagendeyemwo rinyegejwemwo kwihana, rinyegejwemwo rero kwatura, rinyegejwemwo kugaragariza Imana umutima wiwe asaba ngo Imana imubabarire. Hanyuma intambwe igira gatatu twabonye yuko ari yuko uyu muntu acarangwa ngo n'ugutekereza, n'ugutuza, no kuba umunyamahoro, acaba umuntu w'umupole, acaba umuntu novuga ngo acaba intore, acaba intungane, acaba umuntu atuje adasaragurika, acaba umuntu novuga ngo yabaye icaremwe gishasha, acaba umuntu ingeso za kameremere zitaba zikiboneka kuri we, zitaba zikimwiganziye, acaba umuntu yakijijwe, abantu bose bashingira intahe. Ivyo nivyo twabonye mu birere ibiganiro vyarenganye. Uyu munsi rero dutumbereye kurabira hamwe igice ca 4 ca zino nyigisho zitubwira intambwe 8 zishikana umuntu ku kuba umuhirwe mu bwami bw'Imana akwije vyangombwa, abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. None rero dusome nk'uko twabigize mu biganiro bitatu byarenganye, dusome
ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni igice ca 5, hanyuma duce dusoma ku murongo wa 6 havuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, uyu ni Yesu Kristo ubwiwe ariko yigisha ishengero, ariko araribwira intambwe bakwiye gucako, intambwe zisabwa, byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe akwije byangombwa mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Yesu ariko arababwira amakarakteristike, ibiranga umuhirwe mu bwami bw'Imana, ariko arababwira eshero, ingazi bakwiye gucako, bakwiye kuririrako, badasinze n'imwe muri yo, badahagije n'imwe muri yo, gutyo ngo bice bituma baba abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru, kuko icyamuzanye mu isi yazanywe no gukiza, yazanywe no gutora icyari cyarazimiye, yazanywe no gutanga ubugingo, kandi ubwo bugingo ababuronka baburonke busagutse. Imana yacu nidutabare, bamenye neza ibisabwa muri buno bwami azanywe no kubigishamwo, bamenye ibisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi, none rero tubonye nk'uko twabibonye mu biganiro byarenganye, ibintu Yesu Kristo ariko aravuga ngo nibyo byerekana abantu ko bahiriwe, ni ibihushane, n'ibintu bidahuye n'ibyo abantu bari basanzwe bazi mu buzima bwa minsi yose. Kuko abantu bari bazi yuko abafise amafarasi, abafise indogoba, abafise ibitwazi ntumbaze, yarazi yuko aribo bahirwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi, abantu rero bari biyumvira yuko hari bya bindi basanzwe bazi ko bituma umuntu aba umuhirwe, ko ari byo kumbure na Yesu ahava avuga ko ariko abibona, ariko muri bitatu byose amaze kuvuga ageretse ko n'icya kane, kandi ahubwo ibintu ariko yerekana yuko bituma umuntu aba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ahubwo ngaha mw'isi bimugira umugorwa, bimugira umurushwa. Iyumvira ikintu cya mbere avuze ngo hahirwa abafise ubworo mu mutima. Uyu muntu yavangiwe, yacanganikiwe. Mbega uyu muntu ntazi abahirwe ukuntu bameze. Abahirwe n'abafise ibirara mu nzu n'ibirara hanze. Abahirwe n'abakina ikirimba amazina 3 canke 4. Abahirwe n'abafise imiduga, n'abafise etaje, n'abafise ibi na biriya. Abahirwe, none uyu muntu ntazi abahirwe abariho. Yesu avuze ngo ikintu ca mbere kugira ngo ube umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ukwiye kubanza kuba umworo, ukwiye kubanza gutunga ubworo bwinshi mu mutima, ukabwemera, ukabwatura, ukabugaragaza, ukabushira ahabona. Ibi bintu murumva yuko ni igihushane. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, aciye akurikiza ko w'ikintu ca kabiri kigira umuntu umuhirwe mu bwami bw'Imana cyangwa mu bwami bwo mw'ijuru, ngo nuko aba umuntu atunujwe na bwa bworo bwiwe. Nuko kuri bwa bworo mwebwe mubona ko umengo n'amagorwa, uyu muntu nuko agerekako ugutunura intuntu, agatunuzwa na buno bworo.
abufise mugabo adatunujwe nabwo, uyu muntu si umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, none kandi atuye yongera ko icya gatatu ngo kigira umuntu umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru ngo ni ugutekereza. Tuzi ko abantu batekereza cyane n'ibyabo babitwara amaso mu yandi. Nigeze kurongorwa n'umuvugabutumwa umwe muri kahise kanje, ashinga intavuga ukuntu bigeze guhungira muri Kongo, hama bahungutse bagarutse basanga amatongo yabo barimamwo imiceri, harimo ibigazi n'ibindi, basanga ngo abo basangiye akarimbi urubibi ngo barunguruza akarimbi, ni ukuvuga baratwaye kw'ibipaki binini binini muri ya matongo yabo. Hanyuma rero ngo bamwe muri ico gihe baraburanye impaka, baruhuka bagaruje ya matongo yabo banyazwe. Ngo ariko mugabo uyu muvugabutumwa nabi wabo ngo bobo ngo bari bafise ubutumwa buvuga ngo Yesu agiye kuza, ya myaka ya za 2000 bari bafise message bavuga ko ngo muri 2000 Yesu azogaruka. Bavuga rero ngo twebwe bize nibatware ngo n'iby'isi, ngo na kare Yesu agiye kugaruka, ngo amatongo naho tuzoyatwara, ngo batu baguma bitekerereje ngo bagirane, ngo basigarana twa tundi duto duto bari bafise, ngo baratekereza hanyuma baba ari nabo bayanyaga barihorera. None uheranya abantu bishuye nta ngorane. Hanyuma rero bararindira mu mwaka wa 2000 Yesu Kristo ntiyagaruka. Imyaka iracaho n'ubu aracariho nyamuvuga butumwa, kandi Yesu Kristo ntaragaruka. Kuko yaba yaragarutse na jewe simba ndiko ndabigisha zino nyigisho zivuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Ibi ndiko ndavuga simba ndiko ndabivuga, Yesu yaba yaragarutse. Yesu ntaragaruka, muhumura. Imana yacu nidutabare. Rero ndiko ndavuga ngo Yesu kino kintu cya gatatu abwira ishengero rimukiye kujyamo n'abigishwa biwe ngo gutekereza, ukemera ukaba umuntu atuje, ukoroha. Bakubita ikofe mu musaya umwe ugaca utega uwundi musaya. Ibyo bintu mwe murabyumva. Abantu rero bacanganyikiwe bariko bariyumvira iyo izo nyigisho ziherera, barindiriye bumve conclusion aho iza kugarukira. Imana yacu nidutabare. Aho bari biteze yuko babwira ngo hagize umuntu akujya urwara nawe uca umujya urundi rwara, kuko mu isezerano rya kera byavugwa ngo iryinyo ku rindi, ikofe ku rindi, ingumu ku yindi, umugere ku wundi, nta burofa umuntu agukubise jido nawe mukubita iyindi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, aba bantu rero murumva ingene mu maso hasa, murumva yuko bya bindi bavuga ngo komerezaho, amen amen amen, ababya byo kuzuzwa nta byarimwo. Kandi na babandi bo muri kino gihe uwo bajana bizera neza yuko batokuzuzwa, hariko haravugwa inyigisho mwene izo nibo kwitabira. Mugaseke ntibojana yishikanwa, mugaseke ntiboshirayo amafaranga ngo baguhezage, nibo gupfumbatisha ngo waduhezagiye mukozi w'Imana, ngo mena ngo komerezaho. Ibyo nibyo kugwa, kuko ntibiba bihuye n'ibyo bifuza. Akesha abavuga kujya nuko baba bariko bigishwa ibihuye n'ivy'imitima yabo yifuza. Imana yacu nidutabare. Rero arongeye kukigira kane rero arico dutumbereye kuvuga ko mu kanya duhabe dusozera. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, arongeye kwavuze ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Imana yacu nidutabare. Aho ngira ngo baravuga ati umuntu ngira ngo ntaramenye inzara icarico, ntaramenye ingene inzara imeze. Imana yacu nidutabare. Inzara nimbi, inzara itera guhemuka, inzara ikoresha amafuti menshi, amakosa menshi. Hariho ibyaha byinshi abantu bakora kubwo kwanga gusonza, kubwo kurondera ingene bokweshapa inzara. Imana yacu nidutabare.
Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha caco cuno musi rero muri rino jambo rya kane muri kino gice ca kane ca bino biganiro bitubwira yuko hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Aha tubonamo yuko rero iyi ntambwe itwereka neza yuko umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru aba ageze kuri etape imutera kugira umunoho w'ivy'ijuru, kugira inzara n'inyota byo kugororoka. Iyi ntambwe itwereka neza yuko umuntu aba ageze ku rwego rwo kwipfuza no guharanira Imana yacu nidutabare ukugororoka kuva ku Mana. Imana yacu nidutabare mu gihe usanga tuzi yuko abantu basatira cyane. Ubundi mwigisha w'umunyakamerunekazi mu ishuri riraho nigeze gucamwo rya teoloji ry'iyobokamana, naho ntaribandanije ariko mugana havuye mbandanya mu rindi. Imana yacu nidutabare rero yavuze ngo iyi si, ngo mw'isi ngo nta kibanza c'umunebwe gihari, ngo iyi si ngo nta kibanza c'umunebwe ifise. Umunebwe indera amaboko, umuntu agumiza amaboko mu mpuzu, ngo isi nta kibanza imufitiye. Imana yacu nidutabare ariko yerekana yuko abantu bakwiye gukora cyane. Ico gihe yavuze ingene urere yimeze, nsanga n'umwanya wo kuryama ahakwa kubura, nsanga ibikorwa akora ku munsi ibikorwa byinshi cyane. Arongoye ishuri rya Bibiliya, afise entreprise ihingura ibijanye n'imfungurwa, amakeke, ibijanye n'avangwa amagato, ibitumbura canke amabenye n'ibindi ivyema n'ibindi, kandi ibyo byose agacata ko akaba ariwe abidistribuwa, abiranguza, abisuplaya. Uravyumva? Ugasanga niwe abijana ku mabutiki hirya no hino, ahantu asanzwe aranguza ku maalimentation hirya no hino, kandi akaba ariwe ategerezwa gutwara abana n'imodoka ku ishuri. Yego data wanjye wavuga ngo bakoresha imodoka, naco akajana abana ku ishuri, agasubira akaja kubatora, hanyuma akongera agategura inyigisho zo mu ishuri rya Bibiliya, akongera agategura amaseminere agirisha abubatsi n'ibindi byose, kandi agategerezwa gutegura imfungurwa, agateka. Ibyo byose bagasanga byahiye. Ibi bintu nasanze ntibyoroshe. Imana yacu nidutabare rero. Ngaha iyi ntambwe itwereka yuko umuhirwe mu bwami bw'Imana ategerezwa kugira inzara n'inyota byo kugororoka. Imana yacu nidutabare. Iyi ntambwe itwereka yuko uyu muntu rero ngo ari muri no processus imujana, imutumbereza, imushikana ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, akwije vyangombwa bisabwa ngo iyi ntambwe ibimushikanye ku rugero ngo rw'uko uyu muntu ngo aba ngo yipfuza ukugororoka kuva ku Mana. Imana yacu nidutabare. Abasigaye ngo arondera ibyo mw'ijuru. Ni nk'aho avuga ngo itunga ryo mw'isi ndarihevye, ibyo mw'isi si nk'ibirondera, si ibyo ngiharanira, iby'isi si nk'ibifitiye icaka. Ico mfitiye icaka, ico mfitiye inzara, ico mfitiye igishika, ico mfitiye ibigumbagumba, ico ndondera ubu muri ino minsi, mpangayikishijwe n'ukugororoka, mpangayikishijwe n'ikintu cyose cyotuma ngororoka. Munyirekere. Ubu ndashobora kugara ibotike yanjye, ndashobora kugara imagazine yanjye, ndashobora kugara farumasi yanjye, ndashobora kugara ihinguriro ryanjye, kubw'uko ngiye kurondera ukugororoka. Imana yacu nidutabare. Jewe etape ngezeko, niko abasigaye avuga ngo ngeze ku rugero rw'uko nemera ngahomba ibyo mw'isi byatunga nari maze iminsi maranira ndondera, hageze igihe ndabyihoza, hageze igihe ndaba hirya
ngaharanira ngasatira mena ngasatira nkazinduka agaturuturu nkazinduka inyomvyi njanywe no kurondera ubwami bw'Imana njanywe no kurondera ukugoroka ubu nsigaye nzinduka muri burakeye kubera iki ndondera ukugoroka nsigaye ngira umwete mwinshi wo kurondera ukugoroka kuruta kurondera byatunga nahora mwirukamwo muri iyo myaka irengana. Aha rero ngo uyu muhirwa mu bwami bw'Imana niho abageze kuri stade yo kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Mbere ijambo ry'Imana asomye ahandi Yesu yavuze ngo bwa mbere na mbere murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye muzobyongerwa ku buntu. Imana yacu nidutabare. Ndabona duhava dusozera mu kanya kumbure kuko n'amagwara ahugwa kuvuga menshi siko kuyamara, turacafise ibindi tuzoshishikara kuvugana, ariko nari ntumbereye kuvuga ngo iyi ntambwe rero yinjiza umuntu mu kuba umuhirwe akwije vyangombwa vyose bisabwa byo kuba umuhirwe mu bwami bw'Imana. Aba afise iyi nzara n'inyota byo kugororoka, aba arondera cane, aba yemvestisa cane mu kurondera ibintu byose byomufasha kugororoka, aba asenga cane, aba yisonzesha cane, aba asoma ijambo ry'Imana cane, aba yumva yosoma ibitabo byose bivuga kw'iyobokamana, aba yumviriza amakasete y'inyigisho za Bibiliya menshi cane, aba yiyabonesha ku mashene menshi amubwira iby'Imana. Ahubwo muri iki gihe aba yidezabona ku mashene menshi avuga ibintu by'uburofa atari ibintu ndoramana. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe maze igihe narabitanguye ndi mwisekeza ryabyo, amashene yose nagiye niyabonesha, nagiye mbona haza amanotification agenda nyereka yuko ngo bahinduye sije canke titre, izina ry'iyo shene. Kare yari yavuze ngo ibijanye na gospel, ibijanye n'iterambere, ibijanye na informatique, mugabo gacu usanga yahinduye asigaye ngo agira ngo bya divertissement ngo canke ngo bya fashion n'ibintu nyene nk'ivyo, ibintu bya nouveauté, ibintu ngo bya beauté. Muri iyo ntumbero bagaca biyadukiza kuza barashira ko abakobwa bari gusa bafise ibisusu bimeze ukuntu, ugasanga nibwo butumwa muri ayo mashene bafise. Hakaba ikimaje kimwe usanga kiri ku mashene nka 10 atandukanye. Muze mubikurikirane, muze mubirane. Ubu jewe rero shene yariyo yose, page iyo ariyo yose niyaboneshejeko, ntabona kuri stati ashizeko ikintu, ntabona apartaja ikintu kitajanye n'ibyo nemera, uyo muntu naho yoba izina rya shene ryiwe ryavuga byiza, nca nidezabona nkakurako like yanje nkayikurako, hanyuma nkaca ninjira muri parametre nkaca ndamubloka, kuko ni ntamubloka ejo azohava asubira ahindura izina yongere ndaribone, canke nzohava mbona poste nziza, kuko abo bantu baravangavanga ibintu vyiza na bibi, kandi tuba dukeneye ibintu vyiza. Hanyuma nzohava mbona poste nziza nce niyabonesha, kuko mfise kamenyere kuko mbonye poste nziza ndiyabonesha kugira ngo izindi poste nziza ushirako sinzozihombe. Rero uyu muntu ca ndamublotse biba biheze, sinzosubira kumubona urumva nyene kaba kabaye. Imana yacu nidutabare. Rero uyu muntu ageze kuri no ntambwe ya kane yo kugira inzara n'inyota byo kugororoka, ntabagomba ibintu by'uburofa bimukura mu mavuta, bimudekonekta, bimukura mu Mana. Biratangaje cyane kubona umuntu yitwa ngo ni umukizwa, ni umuporoti, asenga mu ishengero kanaka,
ni umukristo, ni wanashaka n'umukozi w'Imana, arasigura kunsumbya, ni umuvugishwa, arahanura, kandi n'iri mu nda arayivuga. Mugabo ugasanga utoye Facebook yiwe, utoye YouTube yiwe, ibyuzuyemwo ni ibintu by'urukozasoni. Imana yacu nidutabare. Uragomba kumenya umukizwa ufise uwo ari we, uzotore telefone yiwe urabe amanotification aza kuri YouTube yiwe canke kuri Facebook yiwe, urabe amashene n'amapaje yo ku mbuga ngurukanabumenyi yiyaboneshejeko asangwa akurikirana. Niwabiraba bizokwereka umukozi w'Imana ufise ukuntu ameze, bizokwereka umukizwa ufise ingene ameze, bizokwereka umugenzi wawe ibyakunda kuraba ingene bimeze. Kandi izi mbuga rero za nyakuntunga, ibyo ukunda kuraba zirabimenya, zigaca ziza ziragupropoza ibindi bisa nabyo, zikwereka ngo heraba na bino bisa na bya bindi ukunda kuraba. Umukizwa nyamukizwa nta mavideo y'urukozasoni bamupropoza kuko ataba akunda kuyaraba. Ariko umuntu akunda kuraba abanyonga ibisusu, abashira kubusa, aberekana amakareso yabo, uyo muntu baca bamuzanira n'ibindi, teraba nibi, eraba nibi, erega bisa na bya bindi ukunda kuraba. Twarakumenye, twaraguhinyuye yuko we ukunda kuraba iby'abantu bari gusa. None rero tukwereke n'ibindi, kuko niyo njya yawe. Naho usenga, naho uri umuririmbyi, naho uri umusiguzi, twaramenye yuko wowe ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo ukunda kuraba ni iby'abagenda bari gusa, ni iby'ubusambanyi, ni ibya pornography. None rero akiyanga ibi n'ibindi twabikurongeye, shishikara urabe, shishikara ugarurire mu mutwe hawe no mu mutima hawe, kuko ariyo njya ukunda. Imana yacu nidutabare. Ariko umuhirwe mu bwami bwo mw'ijoro, iyi etape tubwira ngo uyu muntu agira inzara n'inyota byo kugororoka, abasigaye arondera ibyo mw'ijuru, ntabagihangayikishwa n'ibyo mw'isi, abasigaye yemvestisa mu byomwegereza ubwami bw'Imana. Abafise icaka, abafise inzara, abafise inyota byo kugororoka, byo kuja mw'ijuru, nibyo bintu abayumva bihumuriza umutima wiwe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. None rero reka tugarukirize ngaha. Muri no minsi ndiko ndagerageza kuraba yuko nofata ibiganiro byinshi bishoboka, kuko imyanya nari niteze nashishikaye kubona yuko igoye kuronka mu gihe nzomara nkiri mu bundi buzi bundi muhora mubona bw'amafarumasi, bw'ikiganga. Iyi myanya ya media ikigora. None rero muri no minsi ndiko ndavuga cyane, ngafata ibiganiro 4-5 ku munsi. Murabona ko ari nibyo mpitamo gufatira ku kazi muri farumasi. Ni mu ntumbero yo kurwanya ubu bunebwe bwanyemeje neza yuko bino bintu nzobikora neza, ninidegenda nsigaye novuga ngo ari byo byonyine nkora. Ariko mugabo kandi binavyo ko bidatunze umuntu, ko bidahemba. Murumva nyene yuko bigoye kugira ngo umuntu aguma akora byonyine gusa kandi akenera kurya. Niyo mpamvu turiko turagerageza gutera imigeri ibiri, naho bavuga ngo imigeri ibiri ntitereka. Ariko mugabo nyene kw'iyi si atakibanza c'umunebwe ifise. Reka rero tugire ene tugerageze gukora byose, kuko hariho undi mwibutse uvuga ngo umwongo umwe wonza inyoni. Imana yacu nidutabare. None rero harabaho kuruha, ariko mugabo ndizera ko mwumvise ico ikiganiro cy'uno munsi cyari gitumbiriye kuvuga. Ntari gitumbiriye kuvuga yuko hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ino ntambwe
ituma umuntu atera akagere, azinukwa, atera umugongo ibyo mw'isi yahora afitiye inzara n'inyota, aba asigaye abibona ko ari uruhombo, aba asigaye abona yuko bishisha, biba bisigaye bimushisha bimunukira. Imana yacu nidutabare, Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi rero, muri kino gihe kuri no ntambwe umuntu abasigaye arondera cyane ibyo mw'ijuru, yumva umengo ahantu hose habaye igikorane yojayo, ahantu hose bavuga Imana yumva umengo yokwigumirayo. Uyu muntu umuno w'iby'isi yahorana aba yawukijijwe, ntaho aba agifise, abasigaye afise umunoho w'iby'ijuru, aba afise umunoho w'iby'Imana, aba yumva haranira iby'ubwami bw'Imana, aba yumva atayandi makuru ashaka, abasigaye aririmba nka ya ndirimbo yo muri kane ivuga ngo mpa makuru y'ibya Yesu, ubimbwire neza, ubindumishe, birume mu mutima wanje. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ngo abafise inzara n'inyota byo kugororoka bazohazwa. Imana yacu nidutabare, kuko uwurondera Imana wese arayibona, uwundondera wese arambona, niko isezerano rivuga, Imana yivugiye ubwayo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, reka rero tugarukirize ngaha, turiko turarenza gatoya ya minota yacu, tutagomba kurenza. Mbega wumva ufise inzara n'inyota byo kugororoka canke byarakamye, byaraheze muri wewe? Birakwiye yuko usubira gusenga cyane, ukinginga Imana, igasubira ikareveya, igakangura umutima wawe, ikawukangurira kugira inzara n'inyota byo kugororoka, kuko iki kintu ni nkenerwa ku muntu ari mu rugendo rumuganisha ku kuba umuhirwe, akwije byangombwa byose bisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Nino ntumbero rero, ni waba utagifise inzara n'inyota byo kugororoka, waratakaje ikintu gikomeye gikenewe cyane ku muntu ariko aragana ku kuba umuhirwe, akwije byangombwa mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi wagitakaje utarakwiza ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. None rero kutari bwakwiza ibisabwa byose, wari ukwiye gusubira ugatangurira aho watakarije, ukinginga Imana, igasubira ikaguteramwo inzara n'inyota byo kugororoka, hanyuma ukagwana intambara yo kuzinukwa, yo gutera umugongo, yo gutera akagere umunoho w'iby'isi byose. Hari umuririmbyi hageze igaririmba ngo iby'isi byamvuye mu mutima, ku bw'amaraso nta gakacira. Imana yacu nihimbazwe. Reka dusengere nk'amagwa arahoga. Ni umuhirwe umuntu afise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko niyo ntumbero ya bino biganiro tumazemo iminsi mu kiganiro igitondo gishasha. Dutumbereye kuvuga abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru, abo ari bo. None rero tubonye yuko ubu ufise inzara n'inyota byo kugororoka ni umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ariko udafise inzara n'inyota byo kugororoka nawe afise inzara n'inyota by'ibindi, afise umunoho w'ibindi. Ariko ibyo bindi ibyo ari byo byose, ko hatarimo inzara n'inyota byo kugororoka, uyu muntu n'umuhombe, uyu muntu n'umugogo, aragowe mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mw'ijuru. Dusenga Imana. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ku kuba abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ko harimwo inzara n'inyota byo kugororoka. Umuntu wese rero asanze ari umutsindwa kuri rino jambo, akaba avuze ngo Mana mbabarira, naraguye, naratakaje, narazimiye, ntari bwashike
kuri kandundura ku ndunduro ya byose bisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwawe. None rero imbabazi zawe zimboneke ko niyemeje gusubira kugaruka. Uyu muntu n'ucumugirira neza, umeze umutunganye umugirire neza, ibyo ugomba byose bishishikariye kuba kuri we, hanyuma umuhe gusubira gutora aho yatakaje, asubire atangure abandaniriza aho yaragejeje, maze ashike ku kuba umuhirwe yuzuye mu bwami bwo mu ijuru. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tutavye tubyizeye, amen.